USA! Take action! Take action! When? Now! 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 When? Now! 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 Stop! Arresting civilians in Tigray. Abanyetiyopiya batuye muri Afurika y'Epfo biganjemo abakomoka mu ntara ya Tigray ku wa gatatu w'iki cyumweru bigaragambirije imbere ya ambasade ya Amerika n'imbere y'umuryango w'ibihugu by'Uburayi i Pretoria. Iyi myigaragambyo yari yo gusaba ko umuryango mpuzamahanga wagira uruhare runini mu gutanga imfashanyo y'ubutabazi no kugira icyo ukora mu kugarura amahoro muri Ethiopia. Ku wa gatatu kandi umuryango w'abibumbye ONU wemeje ko Ethiopia yahagaritse abashoferi 72 b'ishami ryawo ryita ku biribwa PAM bari mu mujyi uherereye mu majyaruguru y'igihugu ahari umuhanda umwe rukumbi werekeza muri Tigray hugarijwe n'intambara n'inzara ikomeye. Ifatwa ry'abashoferi ryashimangiwe n'umuvugizi w'irishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM wumvikanye avuga ko bari mu biganiro na leta ya Ethiopia kugira ngo bumve neza impamvu y'ifatwa ryabo. Uyu muvugizi kandi yaboneyeho gusaba leta ko yabizeza ko bafite umutekano. Kugeza ubu nta makuru yemeza ko abo bashoferi bafatiwe muri uyu mujyi wa Semera hari isano byaba bifitanye n'ubwoko bwabo cyangwa aho bakomoka. Umunsi umwe mbere yaho abandi bakozi ba ONU 22 bari bafashwe barafungwa nyuma y'igitero gikomeye kibasiye abatigrinya mu murwa mukuru Addis Abeba. Kugeza ubu 6 muri bo bamaze kurekurwa, abandi 16 baracyafunze nk'uko byemezwa n'umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric uri i New York. Intambara yo muri Ethiopia yatangiye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2020 ubwo Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yoherezaga ingabo mu ntara ya Tigray gutesha abayobozi b'umutwe wa TPLF ashinja kugaba igitero ku bigo bya gisirikare bya leta. Ibyumweru bitatu nyuma yaho Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yahise atangaza intsinzi. Abarwanyi ba TPLF bariko mu kwezi kwa gatandatu bakomeje gushoza imirwano aho bafashe uduce dutandukanye na Tigray twa Amhara na Afar, agace umujyi wa Semera uherereyemo. Iyi ntambara imaze kugwamo abantu benshi, abandi barahunga. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wasohoye raporo ivuga ko leta ya Ethiopia itemerera abagore bo muri Tigray bakorewe ihohoterwa kubona ubuvuzi. Iyo raporo ishingira ku buhamya bwagiye butangwa n'abahohotewe bari hagati y'imyaka 6 na 80 aho bashinja impande zombi kubakorera ihohotera rishingiye ku gitsina no kwibasira ibigo nderabuzima. Ku rundi ruhande kandi Amnesty International nayo kuri uwa gatatu yasohoye raporo ivuga ko abarwanyi bo muri Tigray bakoreye ihohotera rishingiye ku gitsina abagore, barabakubita ndetse banabasahura mu kwezi kwa 8 mu karere ka Amhara. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.